tugira amahoro tugira amahoro tugira amahoro ubumwe umutekano n'iterambere bifatiye ku kwikorera ibyacu twebwe nyene nk'abarundi. mu nkundire nyakubahwa mwaserukiye nyakubahwa buramatari bino ntara nziza mbanze nk'uko namwe mwatanguye shimira Imana data mushobora byose ko yadushikanye amahoro tugasanga na mwebwe muri amahoro kandi mwibereye ku bikorwa by'iterambere. Imana yacu idasiba kwiyereka abarundi idasiba kwiyereka uburundi. Imana igira neza tuyiha amashi menshi. murakoze cyane ariko kandi ndongozi muri ngaha mpereye kuri mwebwe murangurira imirimo hirya no hino, mwebwe murangurira imirimo ngaha mu ntara nziza ya Kirundo, mwebwe murangurira imirimo ngaha ku rwego rwa komine, mwebwe bene gihugu ndabashimire kuko tumaze kubabwira ko nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye uno munsi yaturungitse mu ntara ya Kirundo, tumaze kubibamenyesha mwese mwaciye mwumva ko dutegerezwa kuba turi kumwe. Tubashimire ko twasanze muri ku bikorwa, tubashimire ko mwatwakiriye nk'abavukanyi. Amashi yanje yoba make ndabasabe na mwebwe mumfashe najewe nerekane ubukengurutsi ko nabasanze ku bikorwa. Bamaze kutubwira rero igikorwa tuzokora kandi turanguye ibitari bike kuko tugishika abariko bararaba uyu musezero turiko turagira muri iyi nzu mwebwe nyene mwiyubakiye, inzu yo gusomerwa n'ibitabo ariko kandi inzu yo kwibukanya ku bijanye n'akaranga k'igihugu cacu. Murabona ko dukoze ibikorwa bitari bike. Aba basanzwe mu byo bize harimo kubaka, boduharurira bosanga ko igikorwa dukoze ari igikorwa kirimo amahera atari make. Ni ukuvuga rero ko mwitanze muritanga, ariko kandi natwe turabereka ko turi kumwe, ko tubatera intege muri ibi bikorwa byiza. Iyi nzu rero nk'uko nari ndabivuze twumvise ko ari inzu yo kuzosomerwa mu bitabo. Nashimye ko ngaha hari urwaruka abanyeshuri, tubasabe igihe iyi nzu izoba yaheze ibitabo bizoba birimo ntibizogume vyugaye, ni ivy'iwanyu mwebwe muri mu mashuri kugira ngo muze kongerereza ubumenyi muhabwa n'abigisha, kuko byarabonetse umunyeshuri agumana ibyo yakuye kwa mwigisha gusa haba hari hakabura. Ariko gituma leta y'u Burundi, leta mvyeyi, leta nkozi yiyumviriye ko amazu nkaya ibigo nk'ibi vyokwiragira mu ntara kugira ngo abanyeshuri baronke aho baja kongereza ubumenyi. Sivyo gayeri? Aha rero n'igikorwa gikomeye dukoze, ariko kandi harimo n'ivyo kwibutsanya ibijanye n'akaranga k'igihugu. Akaranga k'igihugu ni ikintu gikomeye umwe wese ategerezwa kwitwararika, kuko igihugu gitaye akaranga novuga ko ntikiba kikiri igihugu. Burya igihugu bavuga bati abarundi duhuye n'umurundi tumubonera kuri iki, duhuye n'umukongomani tumubonera kuri iki. Akaranga karerekana igihugu. Ibi bikorwa dukoze rero murumva ko ari ibikorwa bizofasha, ariko kandi ibi byo gusoma ibitabo sindabwira abanyeshuri gusa, ndabibwire abigisha, ndabibwire abavuzi, ndabibwire abagoronome, ndabibwire uwo wese mukozi wa leta ari ngaha.
natwebwe turakenera kuguma twinagura kugira tumenye aho tugeze mbere twipangire neza niyo tuja. Aha rero nta nkeka iyi nzu ni mwayimara ba Nyakubahwa bizofasha cyane, igafasha urwaruka tubona ngaha, ariko igafasha n'urwaruka ruzokurikira. Umwanya nk'uyu mwabivuze uba ari umwanya wo kugira tumere nk'abakeburana. Iri jambo mwavuze ko hari ababyeyi bo mu Kirundo baciyumvira gukura abana mu ishuri, ni jambo no munsi ridafise ikibanza. Bavyeyi muri ngaha kazoza kurwaruka kari mu ishuri, mbere noneho ni nayo ntumbero ya leta mvyeyi leta nkozi, kuko harya bavuga bati udufaranga tw'ishuri leta bari izozira kuriha no kugira ntihagire umwana n'umwe aguma muhira atinze. Twarasabye ko mu kibano mubonye umunyeshuri yahevye ishuri mwese mugende muhereye kuwutwara umutumba, muhereye kuwutwara nyumba 10, mubaze imvo zatumye uwo mwana ava mu ishuri, kuko leta mvyeyi yaragize inguvu, twebwe izigirira si twebwe twoca twanka, sivyo ga yemwe? Kazoza k'umwana kari mu ishuri ndabona ko umengo ntimuriko muravyemera. Mutegerezwa kuvyemera, kuko hariho abaza babahenda bababwira bati uno munsi nta kazi kakihari, ariko vyarabonetse. Narabivuze mu ntara ya Muyingano ngaha ndabisubiremo, vyarabonetse ko umwana yahejeje ishuri canke umwana yahejeje fondamentale akiyigira imyuga yitunga kurusha utigeze aja mu ishuri. Muhava mumbwira muti n'utigeze aja mu ishuri aritunga. Birashobora gushika ariko si kuri bose. Dushira imbere rero ico civugo ciza cuko ata mwana w'u Burundi yosigara atagiye mu ishuri. Ndashima rero ko indongozi zabifashe nkama, kandi natwebwe turahimiriza ku nzego zose ivyo muvyitwararike, kuko ni ku neza y'u Burundi bwacu, kuko ugwaruka ni Burundi bw'uno munsi na Burundi bw'ejo. Simvuge menshi rero kuko murabona ko ibikorwa bikibandanya, ariko na jewe nk'abandi murazi ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu aheruka kugirisha inama ikomeye wenyene ubwiwe y'ukwiyumvira ivyokorwa kugira ngo Uburundi mu 2060 buzobe ari igihugu giteye imbere. Yaratubwiye rero ko ivyo bidashoboka mu gihe twese tutabigize ivyacu. Turondere Banyakirundo ingene twiteza imbere, kuko iryo terambere turonderera igihugu rizohera mu miryango. Imiryango kugira itere imbere nukureka kurera amaboko. Leta y'u Burundi yashize imbere igisata c'uburimyi n'ubworozi nk'umushinge w'iterambere. Ntihagire umuntu araza umurima, ntihagire umuntu areka korora agatungwa naho koba gatoyi nk'uko indongozi ku rwego rw'igihugu zirirwa zirabisaba. Ni ku neza yacu kugira ngo ca civugo ca nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ko umunwa wose woronka imfungurwa, umufuko ukaronka ifaranga, tuzogishikeko. Birashoboka, ariko bizova mu bikorwa vyacu, bizova ko twumviriza intumbero indongozi ziduha tukazikurikiza, ko turondeye guhinduka. Ndabahamagarire kandi kubungabunga ibidukikije. Nashimye ko aho nagiye nca hose nabonye ko hasa neza, nabonye ko imitumba yambaye, ariko dukomeze gukingira ibidukikije. Turafise abahinga muri byo bodufasha guca imikobeko, gutera ibiti, gukingira za nzuzi zacu. Ngaha ndazi mu Kirundo ko mufise inzuzi zitari nke, kuzikingira. Dukingira ibidukikije, kuko aho ibidukikije bidakingiwe nta buzima buhaba, muhora muvyumva. Ariko ivyo vyose mvuze ntivyoshoboka
mu gihe tutabumbatiye amahoro n'umutekano. Nashimye ko twumvise ko intara ya Kirundo itekanye, kandi noneho iyo bidatekanye ntituba tumaze umwanya ungana gutya turiko turikorera ibikorwa tuyaga neza nk'abavukanyi. Uyo mutekano rero, ayo mahoro n'umutekano mukomeze kubibumbatira, ni ku neza ya twese. Turazi ko hari abadakunda ahantu hatekanye. Abo badakunda ahantu hatekanye rero nimwababona murabereka indongozi, mukomeze ya nyabune kugira ngo ino ntara nziza ya Kirundo igume itekanye. Cane cane ko muri no ku mupaka n'ikindi gihugu mutegerezwa kwerekana ko intara itekanye kugira n'ico gihugu muhana umupaka naco kibone ko dutekanye. Reka mpeze nsubira kubahamagarira gushigikirana, mushigikirane mu kibano banyakirundo, kuko mudashigikiranye ya mahoro n'umutekano narimvuze vyohava bihungabana. Mushigikirane mu butandukane bwanyu, kandi noneho tugiye kuraba Barundi tuvuga ururimi rumwe, no kwemeza ntihenze ko atabutandukane bunini tufise nk'Abarundi. Twiyumve nk'Abarundi mu kibano, twiyumve nk'umuryango. Meze rero n'ukuri nsubira kubashimira cyane, ndabatera intege kuri ibi bikorwa byiza muriko murakora byo kwitereza imbere intara yanyu, byo kwitereza imbere ikomine yanyu, byo kwitereza imbere zone yanyu, byo kwitereza imbere imitumba yanyu, byo kwitereza imbere nyumba kumi zanyu gushika mu miryango yanyu. Naho nabivuze bimanuka bigenze gutyo igihugu kizoshikirwa. Gutyo bwa Burundi buteye imbere tubushike ko dushike kwihangiro twihaye. Imana rero ibahezagire cyane kandi ikomeze guhezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. Tuzogaruke ngaha harimo ibitabo byinshi, twicarana twebwe tuza gusoma, tuza kwinagura, kuko kwiga ntibihagarara, tuguma twinagura.